Bavukanye bakunzi ba Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwanyu, ijwi ry'Imana iwacu, kaze muri kino kiganiro cyo kuzirikana ijambo ry'Imana. Turi ku munsi wa kane ku ndwi igira gatanu muri kino kiringo c'ikarema. Ngibi rero ibisomwa tugiye kuzirikana. Igisomwa ca mbere cavuye mu gitabo c'Amamuko mu kigabane ca 17 kuva ku murongo wa 3 gushika ku murongo w'icenda. Izaburi yo kwishura ico gisomwa ni Izaburi 104. Inkuru nziza nayo ni muri Yohani kigabane c'8 ku murongo wa 51 gushika ku murongo wa 59. Ivyo dusoma mu gitabo c'Amamuko. Muri irya misi Ibrahimu yakubise ifukamiro hasi, umukama nawe amubwira ati: ivyo dusezeranye nibi, uzoba se w'ibihugu vyinshi, kandi kuva ubu ntucitwa Abrahamu, uzokwitwa Ibrahimu, kuko nzokugira se w'ibihugu vyinshi, kandi nzoguha kurondoka cane, uzotuma ibihugu bigukomokako n'abami bazokwamukako, kandi nzoshinga isezerano yanje ngusezeraniye. Uzotuma ibihugu bigukomokako n'abami bazokwamukako, kandi nzoshinga isezerano yanje ngusezeraniye wewe n'uruvyaro rwawe ruzovuka mu mperekeranyo z'imyaka. Nzoshinga isezerano yamaho kugira ngo nkubere Imana, wewe n'uruvyaro ruzovuka hanyuma. Bisubiye kandi, wewe n'uruvyaro ruzovuka hanyuma nzobaha iki gihugu ca Kanahani wabayemwo nk'imvamahanga, ngo kibe gwanyu mu myaka yose, nanje nkaba Imana yanyu. Imana yongera kubwira Ibrahimu iti: nawe rero uzuzigame isezerano yanje, wewe n'uruvyaro rwawe ruzovuka hanyuma mu mperekeranyo z'imyaka. Iryo ni ijambo ry'Imana. Umukama ntaho yigera yibagira isezerano yiwe. Umukama ntaho yigera yibagira isezerano yiwe. Nimwitegereze umukama n'ubukomezi bwiwe, murondera inyonga ziwe mudatezuka, mwibuke ivyiza vy'agatangaza yakoze, ibitangaro vyiwe n'ingingo yashinze. Umukama ntaho yigera yibagira isezerano yiwe. Yemwe ruvyaro rwa Ibrahimu umusavyi wiwe, yemwe bana ba Yakobo Imana yatoye ikamutonesha. Umukama niwe Mana yacu, ingingo ziwe nizo zigenza isi yose. Umukama ntaho yigera yibagira isezerano yiwe. Ntaho yigera yibagira isezerano yiwe, iryo yavumereye ngo rizokwamaho imyaka 1000, ya ndahiro yarahiye Izahaki. Umukama ntaho yigera yibagira isezerano yiwe. Ivyo dusoma mu nkuru nziza yanditse Yohani. Muri irya misi Yesu yabariye Abayahudi ati: nukuri nababwiye ivy'ukuri, uwuzoramuka agumije amajambo yanje ntazokwigira apfa. Abayahudi bamugira bati: tugiye twajijuka noneho, ugenzwa n'ishetani. Ibrahimu yarapfuye, abantuzi kandi barapfa, nawe uti uwuzoramuka agumije amajambo yanje ntazokwigira apfa. Ubaye noneho uruta sogokuru wacu Ibrahimu yapfuye, n'abantuzi kandi bapfuye, ubwo wigira ngo uri mwiki? Yesu abishura ati: nokwininahaza jewe nyene, ininazwa ryanje ntaco ryomara. Data niwe anshingira intahe, data niwe anshimagiza. Umwe mugira ngo niwe Mana yanyu, ariko namwe mutamuzi. Jeho ndamuzi, ngize ni sindamuzi noba mbaye umubeshi nkamwe. Noneho rero ndamuzi kandi nkazigama ijambo ryiwe. Ibrahimu sogokuru wanyu yifuje kubona wa munsi nzozako, yamukubitizako agatima akanezerwa, awubonye arahimbagwa. Abayahudi rero bamubwira bati: nta n'imyaka 50 uramara ngo Ibrahimu waramubonye? Yesu rero
abasubiza ati ego cane nukuri ndababwiye Ibrahimu ataravuka jewe namye ndiho. Batora rero amabuye ngo bayamutere. Yezu nawe arihisha ava mu gisengero. Dushimagize inkuru nziza ya Yezu Kristo. Uzoramuka agumije amajambo yanje ntazokwigira apfa. Bakunzi b'Imana, dushishikare tuzirikana iri jambo ry'Imana dushikirijwe kuno munsi. Turabandanya urugendo rwacu twatanguye rw'ikarema, tugeze kuri indwi gira gatanu uyu munsi wa kane. Turabona rero yuko Imana yashatse kunga isezerano ry'ubuzima budahera n'isi yose mu mwana wayo Yezu Kristo. Niyo tugenda tuganisha kuvyibuka no kubininahaza ko Yezu Kristo yatwitangiye, yapfuye ku bwacu kugira ngo turonke ubuzima buhoraho. Dusabe rero ukwemera gushitse, duhinduke, dutungwe n'ijambo rya Kristo rishikana mu buzima budahera nkuko twavyumvise. Umukama tubwiye ati uzoramuka agumije amajambo yanje ntazokwigira apfa. Mu gisomwa ca mbere rero cavuye mu gitabo c'Amamuko, ni ku kigabane c'17, naho tubona ingene Imana yunze isezerano n'umutoni wayo Aburahamu. Aburahamu turamuzi, abatari bake barazi ibijanye na Aburahamu ko ari umutoni w'Imana vy'ukuri, yagamburukiye Imana cane. Imana yamukuye mu ntara yiwe y'amavukiro ya Uri, maze iramubwira ati ugende mu gihugu nzokwereka, uhaguruke ugende n'ivyawe n'utwawe twose mu gihugu nzokwereka. Aburahamu ntiyanse iryo shaka ry'Imana, iryo tegeko ry'Umukama, abigenza nk'uko Imana yabimutegetse. Aragamburuka, arahaguruka igihugu ciwe c'amavukiro, agenda agana igihugu Imana yamwemereye. Muri ico kiringo Aburahamu yarashaje cane, n'umufasoni wiwe Sara bari bashaje, nta nakana mbere bari bafise, bari ntavyara, ariko barizigira Imana cane. Ubu rero Imana ishinze isezerano rikomeye na Aburahamu, kuko yabonye yuko ari umutoni wayo, ayigamburukira. Twumvise amajambo rero y'inkoramutima cane Imana yemereye Aburahamu. Iramubwira iti uzoba se w'ibihugu vyinshi, uzorondoka cane. Aya majambo nk'amajambo tubwiza gufata n'ukwemera, cane cane tuje mu kibanza ca Aburahamu, tuzi ingene atakana yari afise, imyaka yo kuvyara yari yararenganye, mbere sivyo vyari murajishinga. Yakunda Imana akayikorera n'umutima wiwe yose kandi akayigamburukira. Nikivyerekana nuko yagamburutse ico Imana yari yamutegetse. Imana mu kuva mu ntara y'amavukiro akagenda mu ntara Imana yari yamutegetse kujamwo, ariko nivyo Aburahamu yavyakiranye umutima wo kwemera. Iramubwira iti ibihugu n'abami bazogukomokako. Koko Aburahamu azoba se, azorondoka cane, azoba se w'abantu benshi, abigeme, abasore, abami, abaganwa, eka abantu b'ubwoko bwose. Ivyo nuvuga ni bivuye mu ishaka ry'Imana, mu kanwa k'Imana. Mbere iramubwiye nandi murindi jambo rikomeye yuko bitazoba kuri Aburahamu gusa, ahubwo avuga ati nzoshinga isezerano nawe n'uruvyaro rwawe, isezerano yamaho. Murumva yuko Imana itayaga amasigara cicaro kandi idakora ibintu ku nusu. Inzaruka zose zizobona isezerano Imana igiranye na Aburahamu. Naho Aburahamu azoba akiriho, ngo abazomukurikira azobamwamuka ko bose n'uruvyaro rwiwe ngo ruzobona isezerano. Mbere iramuhaye n'itazirano ngo kuva ubu ntucitwa Aburahamu, uzokwitwa Aburahamu, kuvuga se w'ibihugu vyinshi. Aburahamu se w'ibihugu vyinshi. Burya umuntu aguhaye izina no kuvuga ko abafise kububasha. Imana iravuze ko ububasha, iramuhinduriye intumbero y'ubuzima bwiwe. Yari wenyene na Sara wiwe, ariko bagiye kuba we na Sara n'abandi benshi bazomwakumukako, bazomwitirwa izina, bakitwa bene Aburahamu. Iryo ni iteka rikomeye cane
kandi ibyo byose bikava ku rukundo rw'Imana. Ikindi Imana imwemereye nk'uko tubibona muri kino kiganiro Imana yagiranye na Aburahamu ngo nuko imuhaye igihugu, iramwemereye igihugu ngo mwe n'uruvyaro rwawe nzobaha iki gihugu ca Kanahani wabayemwo nk'imva mahanga. Nico gihugu ca Kanahani Imana yari yamaze kumushikanamwo ico gihugu ca Kanahani ngo amera nk'umwatsi w'indaro, none ngo hazogira igihe ico gihugu koko kibegukira. Turavye no mateka yarashitse Abrahamu maze arahondokera Isaki na Yakobo baraharondokera gushika wa munsi bagenda mu Misiri bagasubira bakagaruka, noneho igihugu kikabegukira bakakibamwo nk'igihugu c'isezerano kikabagwabo bwite igihugu ca Kanahani, maze abayahudi bose bagaheza bakacakira nk'igihugu Imana ibahaye. Ku rundi ruhande rero ko Imana ibemereye bitari bike, rero Imana irabasavye n'ikintu gikomeye nabo, ati nanje rero nzoba Imana yanyu, nzoba Imana yanyu. Nukuvuga ikintu kuvuga yuko nabo nta yindi Imana bazosenga, Imana bazoyisenga nk'Imana yabo yonyene, atayindi imbere canke inyuma, niyo yonyene nsa, niyo Imana y'ukuri. Murumva n'ikintu gikomeye, baze bayizere, hanyuma na Imana izoheza ibagirire ico ibemereye, ibakingire akabi kose. Ivyo rero vyari vyiza cane. Iryo sezerano rya Aburahamu n'Imana yari ryiza cyane, kandi ryagiranguka Imana ikagenda ibandanya ikora ivyo yemereye umutoni wayo Aburahamu. Ngiryo iryo sezerano. Ariko rero turashobora kwibaza ati mbega ayo majambo y'iryo sezerano yararangutse canke ntiyarangutse? Ku ruhande rw'Imana, Imana yaragiye yararangura koko, kandi uruvyaro rwa Aburahamu rwarabonye ivy'ukuri yuko barondotse bose bubita ngo bene Aburahamu, n'igihugu by'ukuri cyarabaye igihugu cya Isirayeli. Eka ivyo Imana yemerera Aburahamu vyose vyararangutse. Ariko rero urundi ruhande, abakomoze kuri Aburahamu bagiye baraba ibigaba rimwe na rimwe, bagahonyanga itegeko ry'Imana, bagahonyanga ryabwiriza umukama yarabategese yuko atayindi Imana bazosenga. Nico gituma rero umukama yavuye yumvira nindi isezerano rishasha nizoza ari isezerano rihoraho risumba irya mbere, isezerano mu mwana wayo Yesu Kristo. Umukama yashimye rero kunga n'abantu isezerano rishasha mu mwana wayo Yesu Kristo. Yesu Kristo niwe gashusho ka data yamanutse ava mu ijuru, ni Imana yaje gukiza abantu igicumuro ubugaba bwose, kugira ngo yandike itegeko ryayo mu mitima no mu mishaha. Yesu Kristo arabwiye abayahudi ati uzogume majambo yanje ntazokwigira apfa. Ego cyane, ugumya ubumwe n'imigenderanire myiza n'Imana mu kurangurisha akaryayo aguma ahoraho, ntiyigira apfa. Ayo majambo abayahudi barabananiye kuyategera. Ubwo budafa bumva ubudafa bwo ku mubiri. Ku mubiri turabibona ko abantu bose barapfa, ni nk'ukiza cya gicumuro barapfa. Umubiri ngo wavuye mu ivu uzosubira mu ivu, kandi rero Yesu Kristo yaremeye araca no muri urwo rupfu nyene, umubiri wiwe uraza mu kuzimu. Nuvuga rero iyo nzira abantu bose niyo ducamwo. Ariko aho bitandukaniye nuko umuntu ntagizwe n'uwo mubiri gusa, ariko n'umutima. Ni ka gashusho k'Imana kadapfa, kuko Imana idapfa. Imana duhaye agashusho kayo kadapfa gahoraho. Uwikuye ku Mana rero agafata inzira yindi itari y'ijambo ry'Imana, azogenda ahoreho mu kubabara mu muriro w'igihe cyose. Uwakiriye amajambo y'Imana nawe akagendana na Kristo na Yesu hano ku isi, ndavuga wa muntu we w'imbere, kagashusho kiwe kagagumana k'Imana by'ukuri, kayobokera Imana, azohoraho mu bunezerwe, mu buzima bw'amaho, mu buzima bwiza impande y'Imana. Uyo rero ntazopfa, azohoraho. Kayo majambo ringine tuyategera. Ariko rero ubwaba bw'abayahudi bwabatumye kutemera, baraheza barazibira amatwi, ntibumva icyo Imana ishatse kubayagira. Ariko Yesu Kristo abamenyesha neza yuko ataje ku isi kubwiwe, yaje gukora ico data ashaka. Yaje n'ubugamburutsi bwinshi, yaremeye kwitanga. Yaje hano ku isi ajana ijambo ry'umushobora vyose, kugira ngo abantu bakire, bicishe bugufi bakire, abagaye akabi kabo bakire, abamukurikiye baronke ubuzima buhoraho. Yesu Kristo ntiyaje rero yerungitse, nayo yarabivuze ati singiye nishingira intahe. Kandi koko abashingira intahe Kristo Yesu ni data ubwiwe, niwe mushingira intahe. Tugiye kuraba risabo vyeranda cyane cyane tukaraba
ubuzima bwa Yesu Kristo muri amavanjiri turabona ibi bimwe bimwe ngine Imana agiye ishingira intahe umwana wayo. Turavye ngiye abatizwa kuri Yorodani, Imana yavuye yumvikana n'ijwi rivuye mu ijuru ngo uyu n'umwana wanje ngunda cyane muri we, nasanze ibinezereza vyose. Canke ikiringo Yesu Kristo yari kumwe n'abatumwa biwe Petero, Yakobo na Yohani, maze akihindura bose babona agaci bibatsi, bakamubona ari kumwe na Musa na Eliya. Harumvikanye kandi n'ijwi ry'Imana ngo uyu n'umutoni wanje nimumutege amatwi. Murumva ingene Imana yagiye irakora ibishoboka vyose kugira ngo ishingire intahe umwana wayo, maze ico avuze baheze ngo bagikurikize. Yesu Kristo kimushingira intahe kandi n'ibikorwa akora, kuko ibikorwa vyose ntiyabikoze kubwiwe, yabikora mu bumwe bwa Data no mu bumwe bwa mutima, kuko n'ibikorwa by'Imana, ibikorwa atawundi muntu yashobora kubikora birengeye ububasha bw'abantu. Ikindi Yesu Kristo avuze ngaha wamushingira intahe kandi ni Abrahamu. Yavuga ati we muvuga ngo sokuru wanyu Abrahamu yifuje kubona umunsi nzozako, yakubitiza ko gatima akanezerwa ko yabona uwo munsi. Rero Yesu Kristo yaravuze yerekana neza ko Yesu Kristo ari hejuru kandi aruta Abrahamu, kuko Yesu Kristo ni Imana. Yesu rero ayo majambo yatumye abayahudi basura kuvyura inzigo, kuvyura ishavu, ngo wewe nurarenza n'imyaka 50 ngo uvuga ngo Abrahamu waramubonye. Mu Mana bwiwe Yesu Kristo yamyeho. Nico gituma babwiye n'iri jambo nabo nyene ryabatangaje kandi ngo Abrahamu ataravuka jewe namye ndiho. Tukuvuga avuze ati je namye ndiho, nukuvuga namyeho n'ubu ndiho kandi nzokwamaho. Ni Alpha na Omega kandi ntagira itanguriro ntagira n'iherezo. Birumvikana rero yuko umuntu atagitanguriro n'iherezo ni Imana y'ukuri. Abo bayahudi rero kubera yuko bagumye ari bigaba, baciye baguma bashangashirwa, baranga kwemera Yesu Kristo, mbere bashaka no kumwica, bamujana kugira ngo bamwice, barondengere bomutembagaza ngo bamwice. Rero bavukanye n'uvuga cya gicumuro cyo kwiyugara, kutumva, kuba intagondwa, cy'ubuhakanyi, gituma abantu badashobora kwiga, badashobora kwakira ijwi ry'Imana rivugira muri bo kugira ngo bahinduke. Muri iyi minsi ya karima turasenga cyane, tumaze iminsi twihereza Imana, abakristo muri rusangi, dusabira n'abacu bikuye ku Mana bakagira umutima rutare, ugasanga kubera ibatisimu bahawe bagiraniye isezerano n'Imana muri Yesu Kristo, ariko ugasanga kubera impamvu zinyuranye barabaye kure y'Imana, baracitse nk'abayahudi, bakanga kwitegurira ubuzima buhoraho. Abantu ugasanga n'umuntu atagisenga kandi yahora ari umukristo kera asenga Imana, sinzi vyamushikiye bikamuca inkokora, ugasanga yaradebukiwe. Hari n'abahuni batari bake batakimenya no kugira urumenyetso rw'umusaraba, bakamya bazira rumenyetso. Harimo abantu usanga barakomeze ku mutima, bikabatuma ivyo Imana batabihurumbira, bagacika nk'abapagani nk'abayahudi tumvise bibigaba. Hari n'abantu usanga kubera itunga ryinshi ry'abavunye amaso, bikabatuma rero ubuzima bwabo baburondera mu vy'isi gusa, kandi tuzi yuko ivy'isi ari bihera, ariko igihoraho ni Yesu Kristo, ni Imana y'ukuri. Ari ukuyirondera n'uwo ufise itunga rihoraho. Hari n'ayo magume n'amagorwa usanga abantu bacamwo hano ku isi mu buzima bwacu, ari indwara, ari ubukene, bigatuma umuntu ashobora kwihebura kubera yibaza ati Imana yaraduhevye, Imana ntiri kumwe natwe, mbere umuntu ugasanga no gusenga ntakivitaho nka cane. Turavye abantu usanga barabuza abantu kubera umutekano muke, abantu baratujijwe, abantu bariko barahigwa hirya no hino, abantu bariko baragirirwa nabi bashegwa hirya no hino, ugasanga rero ntiyabuze uyu canke uriya ariko aridogira Imana, ugasanga mbere n'umwete wo gusenga urasubiye inyuma. Niko kajyo bavukanye ko gusubira kwiyegereza Imana, kuko Imana niyo vyose. Hade nta kibi Imana itakibona, ijisho ry'Imana riribona vyose, kandi urukundo rwayo ntirugira imbibe, urukundo rwayo ntirwigera rukama. Tugume tuyizeye, nugaruke rero ku Mana, wizigire umukama wawe, ejo canke hirya y'ejo uzoronka iteka n'itekane, kandi uronke imigisha y'umukama.
tuyisunge Paulo yavuze iri jambo rikomeye cyane ati mbega niki kizodukura ku rukundo rwa Kristo? Eka nta na kimwe kizodukura ku rukundo rwa Kristo, yapfuye maze akaturongera insinzi ku musaraba. Bavukanye dushishikare rero tuzikana aya majambo y'umukama dufashe gutera intambwe tugana Yerusalemu y'umukama, hajya azoninazwa aho yemera gufa hanyuma akazuka ku bwacu. Tubisabiranira tubicije mu maboko y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya, mugabekazi w'abakristo, udusabire. Amen. Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen.